Yesu nashimwe. Amen. Ni mumpera Imana amashi. Nongeye gushima Imana ukuntu yangiriye neza ubugira kandi kubandi ngaha. Si bya bose n'ubuntu n'imbabazi. Nongeye gushima Imana ukuntu naje ngaha anye ibyanje murabizi nari nabivuze ko gatonya hama dimanche niho Imana yatanga ikimenyetso je ndavuga ati Imana yo mwijuru ngaha kandi ndazi uranzi neza kurusha uko jewe niyi ndazi muri jewe hari ibintu byinshi mu mubiri wanje ndazi ko hari ibitero byinshi mu myaka 6 yahaciye ntaryama n'indasago naciwe uyu munsi Imana ndashaka ikimenyetso nanje Yesu nacimwe amen naje ngaha numva nyene konje gutera ikimenyetso turahimbaza mu gitondo ryaruwanje na adoration mu gitondo irambumba ndumva kumenga ngiye handi hantu pasteur rero ashitse ngaha imbere arasenga numva ubushobozi bunjemwo numva umenga n'ikintu kinteruye kindungije hejuru numva umenga nkwiye gutanga amashimwe muri jewe huzura amashimwe adasanzwe niho pasteur akomeje arasenga jewe nagiye numva ibintu bimfata ivyo bintu bimfashe mfatwa umenga nk'amabuye ashushe nyene bateretse nko kuzikwa nyuma amabuye ashushe bagaca bayashira mu nda ntangura kumva munsi y'umukondo ibintu bihindutse mu ruhago ibintu biranka ntangura kumva ntikwari n'ukuribwa ahubwo wamenga ndiko ndashukuntu ngerageza kwinyingisha kugira numve yuko bigabanuka ivyo gusenga bihaba biranka nca ntangura kwicara biranka ko mvuga biranka numva munda nyene biranse umubiri wose wakumucanwa mana ndavuga ati iki ni kimenyetso utanze ku buzima bwanje Yesu nashimwe ndavuga ati nanje n'umunsi ndatabagwa mu izina rya Yesu mana igicaniro ca repentance ndakwinginze ahagenda arakora ku muntu wese ndazi yuko nahatonkora ko je ntabagwa acaragenda akora ku muntu hariya nca numva muri jewe umenga ni jewe wakoze ko nca numva nyene muri jewe ndashingutse ukundi numva bya bintu birasaze ndavuga ati simvuga ko mfuye ahubwo mvuga ko ntabawe Yesu nashimwe ndakomeza ndaturugutabagwa biranka ko mvuga ndavuga ati Imana biranse ko mvuga isengesho pastor aza gusengera hajya abari ryo riza kunshika ko mu iki kibanza Yesu nashimwe je n'ukuri ndabashingiye ntahe neza ko naho pastor atazomvugako je mba natabawe Yesu nashimwe amen hanyuma ndavuga ati Imana uko aguma azunguruka muri jewe uko azunguruka uko Imana itanga ubuzima mu bandi amaraso ya Yesu ashishikare gutembera muri jewe yaside yose ihere uburibwe burasara biranka nyene pasteur urabona ko yasenze umwanya munini gushika yahari ndaheza jewe bitarahera Yesu nashimwe ndavuga ati ndatabagwa tu ntambutse biranka kwambara ibirato bibingorane ndavuga ati ndabohoka mu izina rya Yesu nca ndasohoka abantu bose basohotse ndaraba umusenzi yonsengera mbona bari okipe hariho uwundi mutantine yari hicaye hariya ndavuga ati aha sinorenga hajya ntivyokunda ko ntambuka ndamubwira ati ndakwinginze usengera Yesu nashimwe ansengega arambaza utubazo dukenya ndamwishura ankoze kunda wamenga niwe yari yabibwiye ngo nimuje muri inonda Yesu nashimwe ako kanya nyene kuko nari haye ibibazo mpora ntamba nkaguruka nta buribwe mpora numva nubwo nari narigeze kumva igihe nashika nga bwari bwagiye ubu nubwo ibitera amen amaze kunsengera ubwo nyene akivuga ati mu izina rya Yesu Kristo mana ya repentance ubwo nyene byari biheze mu mubiri wanje ibintu byose biraruhutse candindira candindira ndashika n'Imana ikirampindurira indoto Imana nibahezagira komera Imana amashyi menshi cyane